Burundi dukwiye kujana ibirimwa vyacu mu bindi bihugu kugera aho tubigejeje, rero dushaka kujana mu bindi bihugu tukavyigisha kuko hari ibindi bihugu usanga naho hari ibihugu vyo mu mahanga biteye imbere usanga n'ibindi bihugu bitaratera imbere mu byo mu Burundi dukora byoshobora gufasha ivyo bindi bihugu bikabona yuko no Burundi natwe hari ico dusumbya abandi canke twokwigisha abandi. Makamba amashini arimo ariyo, Bujumbura imashini zirima ziriyo, ibindi biriko biraza bishobora gufasha gusuzuma ivyunyunyu igiterwa gifise co nyenda. Nk'ubu turamaze kuronka ubutumwa bwavuye mu ikomine imwe yo mu ntara ya Muramvya, umwagronome yamaze gusaba yuko kominare yamaze gusaba ko twoza kumufasha tukaza kumufashiriza abenegihugu ajejwe kubamenyesha ubutaka bwabo ico bufise kugira ngo nawe bimufashe kwenoza yabaha impanuro. Iyi yari incamake y'ikiganiro cacu. Turi mu kiganiro umuntu abeho, mbahaye ikaze mwese mudukurikiye muri mu bisagara, imisozi n'ibihugu bitandukanye. Mu cubahiro cinshi twakira inyenyeri yacu muri iki kiganiro c'uyu munsi. Kaze utangure widondora abadukurikiye. Murakoze cyane. Kw'izina ndi Nduwimana Tatien, nkaba ndi Umurundi akunda igihugu canje, ariko igihugu cacu c'u Burundi kandi igihugu ciza kivuga yuko ari umutima wa Afrika kandi ni koko. Hanyuma nkaba nezerewe ku butumwa mwaduhaye bwo kuba tugeze ngaha muri studio iwanyu kugira ngo dushe kuganira mu kiganiro mwateguye. Murakoze cyane. Ego, mu kiganiro c'uyu munsi turibanda kw'ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi bo mu Burundi. Rero muri iki kiganiro turagerageza guca hirya no hino ibijanye n'uburimyi muhagarariye mwamaze gushira ahabona kugira ngo mu burangurire mu Burundi. Urwaruka rwinshi cane rufise inguvu rwitaho ubucuruzi, ubwubatsi, kugendesha ivyuma nk'amamodoka, amapikipiki n'ibindi kugira ngo biteze imbere, ariko ntibitaho cane uburimyi. Mubona gute ko muzohava mubazana mu burimyi kandi wumva bo bakunda ibindi? Urakoze cyane. Uravuze uti duhagarariye ishirahamwe ry'abarimyi n'aborozi bo mu Burundi. Ni koko iryo mu mfunyapfunyo rivugwa Ababu Burundi. Iryo turahagarariye kandi rimaze umwaka riri ku kivi kuko ryatanguye itariki 29 z'ukwezi k'umunani mu mwaka uheze, kuvuga mu 2023. Iryo shirahamwe gushika no munsi rikaba riri ku rugero rudasanzwe. Murabaje rero muti hari urwaruka rwinshi usanga rwirukira mu bindi bikorwa bitandukanye, kunyonga imodoka, amapikipiki n'ibindi, ati mugabo mu vy'uburimyi ntibiboneke ko mengo baravyitaho. Ico no bivuga kuri ico no kuvuga uburimyi nko mu Burundi n'abantu batanu bonyene barakwiye kubukora, kuko uburimyi iyo turiho turavuga uburimyi ntituvuga kurya wabona abantu bagabura urutongo, kuko ata bundi buzima bwo kubaho bafise. Basanga umuntu afise akanusu c'akarobo canke ica gatanu c'agahegitari, mbe nta n'abakibifise rimwe n'amatongo angana gutyo, murasanga uba yitwa ko ari umurimyi kuko ari vyo biriko biramutunga canke bimubeshejeho. Rero iyo ugiye mu kahise nk'uko akaroro tugarutse nko ku gihe c'1932 abarundi bari miliyoni 2. Izo miliyoni 2 uravye bagabiye Burundi, umuntu yarashobora kuronka n'imiburiburi ihegitara irenga. Ariko uno munsi ku miliyoni 14 zihari uzigabuye Burundi, umuntu wese ukamugaburira, wibaza ko Umurundi umwe yoronka parasera ingana gute? None uyarose parasera yo hakaba umurimyi gute? Mushobora kuba umurimyi kuko ufise parasera. Kuko umurimyi hari vyitonderwa utegezwe kuba ushoboye gukwiza. Ari naco gituma mu shirahamwe ry'abarimyi n'aborozi bo mu Burundi aba Burundi, intumbero tufise ariyo kandi iri mu ntererano yacu muri rya mbona kazoza y'igihugu cacu ciza, Burundi bifashe neza, Burundi buteye imbere. Rya programa y'ibihumbi 2040 2060 ni interano yacu idasanzwe kubera
abafise udutongo dutoyi bashobora kutuzana kugira ngo Burundi ishobore kudukoreramo, n'abafise amatongo manini bishobore kudukoreramo, maze niyo huboneka nandi mashirahamwe ashobora gukora mwe nuko bikagenda neza. Aho rero niho uburimyi buza bukavuga ati hariho uburimyi rero bukorwa n'amashirahamwe no mu bihugu biteye imbere. Urasanga hariho ama corporations, niyo mashirahamwe nyene canke amasosiyete, aho usanga n'abantu bafise amatongo bafise gushira hamwe, hanyuma rero amashirahamwe akarima, maze umuntu wese ku tongo afise canke ku itongo ashaka kuzana akazomenya ati jewe inyungu yiwanje izoza canke kubiko birava ngaha ico nzoshobora kuronkamwo niki. Aho rero twita abarimyi. Rero ntushobora kwita umurimyi ngo nuko ufise irobo ry'hegitara canke hegitara canke nusu hegitara, oya ntubura umurimyi. Mwene ivyo nyumuzi n'indimi tugitwa amahobi, no kuvuga aho umuntu ateramira. Umurimyi wese ariko abikora ategerezwa kudekarara muri OBR ico yaroshe. Yarahomvye bikaboneka ko yahomvye, yarungutse akerekana ko yarungutse, kuko wungutse n'igihugu kiba kirabomboka. Naho rero ucumenya uti naka n'umurimyi dufatiye ku nkuru umuntu aba arose zitangwa na OBR, kuko zerekana ko umuntu yatanze tagisi canke ikori ceko tayitanze, kuko guhomba birabaho, mugabo ko guhomba kuragaruka kwerekana ibikorwa bakoze ivyo ari byo nuko byangana n'agahombo wagize akariko. Yego, uravuze ngo mu Burundi noneho ubonye igikorwa kigiye gukorwa biciye muri ababo Burundi, yuko uwufise itongo azoshobora kurizana kugira ngo arishire hamwe n'abandi, habeho rero kurimira hamwe. Hisunga iki kugira ngo umuntu azane itongo ryiwe muri ababo Burundi? Icisungwa no kuvuga mu nama ishirahamwe aba Burundi riherutse kugira zari tariki 15 z'ukwezi kwa 12 mu kwezi twari turangije, niho hashizwaho urwego canke igisata kijejwe urwo rutonde, aho abarundikazi bafise amatongo babona ko atakanyungu bariko bararonka iyo bariko barakoreramwo, bugururiye kugira ngo bazane muri ababo Burundi bashobore kuyatunganya amatongo, habaye gusezerana ico uyo muntu wanyene itongo azoronka. Ivyo rero ni ibiganiro biza kuba hagati y'abarimyi n'aborozi canke yishirahamwe abo Burundi na nyene itongo, ko amatongo ntabameze kumwe. Hari itongo usanga itari risiturwa, kugira isiture urigire itongo ivyo bitwara uburyo burebure. Hari n'ibindi usanga ryari risanzwe ririmwa, hari n'ibindi usanga hari ibindi bintu bikenerwa rwose gukorerwamwo, ugasanga rero amasezerano aza kuva hagati y'ikiganiro ya nyene itongo hamwe na aba Burundi. Murakoze cyane. Mu gihugu cyacu turazi yuko amazi ari menshi cyane, ariko haragera igihe mu mvura amazi nyine akabaho akarenga urugero, canke muci amazi agakama. Aho amazi yakamye kubera ari muci, mweho mutekanya gukoresha ubuhe buryo kugira ngo indimiro igume ifise amazi ahagije? Urakoze. Yero tugarutse ibintu bijanye n'uburimyi, uburimyi cyo turavuga, ngarutse kuri ico kibazo ubajije, ni kuvuga ni business, ni kuvuga n'ibintu by'urucuruza. Uburimyi muri market turi utavuga abarimyi. Kuri ico kibazo kijanye n'amazi rero uri kuravuga ukwera ashaka kuba make ahantu ho muci bimeze gute. Ivyo biri mu ma strategy, kuko uburimyi nyaburimyi hariya urashaka kurima ivyo bita against season, contre la saison. Nukuvuga iki, ukarima ibintu abandi bantu atandi hantu ariko barabirima kugira ngo uronke uburyo bwisununuye. Hari igihe rero nk'akarorero hari umwaka w'ibigori, umuntu wese arimo ibigori, ugasanga umuntu wese ararima ibigori. Hakaba n'indi saison usanga abantu batariko barima ibigori, usanga barima ibindi. Igihe saison batarima ibigori, wowe urimamo ibigori uza kuronka inyungu iguje incuro zingahe ku nyungu worose urimye muri ya saison barimo mu bigori. Iyo nkuru rero woyibaza nk'abantu b'Ibugarama, hagibona muri Bugarama, Bugarama ntara ya Muramvya cyangwa intara ya Bujumbura ari birabana n'urwego rwaho, kuko Bugarama urabona hariho iri muri Bujumbura irari n'iyiri mu ntara ya Muramvya. Ugiye kuri abantu baho bonyene uko barima ibintu byinshi babirima
mu gihe abandi bantu mu bindi bicuruzwa by'igihugu batashoboye kubirima bidashoboye kuboneka, bikaca bibaha akarusho kuko bica bibwira igiciro kiri hejuru kuko biboneka ari bike bikeneye abantu benshi. Rero ubuhinga bwo kurima ivyo biri mu ma strategy y'amazi abura umuntu ashobora kuvomera. Uko kuvomera nivyo biratwara uburyo, mu bwo buryo bugiye gutwara niko byabantu bigiye kubikora mu gihe atandi hantu biri birakorwa mu buryo bworoshe, byumvikana ko icyo uzoronka azoyigurisha amahera yo hejuru, bitume noneho uburyo wakoresheje nabwo bugarurwa muri iyo nzira, kuko ibyo uzokwimbura bizogira agaciro gusumba mu gihe vyorimwa mu gihe abariho bose ariko arabirima cyangwa mu buryo bworoshe. Murakoze cyane. Muriteguye kuzana mu Burundi ibindi birimwa bishobora kuba biri mu bindi bihugu bitarimwa cyane mu Burundi? Icyo si cyo kibazo kinini, ahubwo Uburundi dukwiye kujana ibirimwa byacu mu bindi bihugu. Rega Uburundi bufise ibirimwa byose, nta kirimwa na kitari mu Burundi uriye kuraba, ahubwo ubushakashatsi gusa nibwo bukwiye kugwiza kugira ngo n'igyatsi dufise y'Uburundi urabona ko ingana, turavuga ko ari nto ariko si nto, kurya niri turayikorera ko umwimbu kaduga. Rero muri abo Burundi ntitujejwe kugwiza imbuto, ahubwo tujejwe kugwiza umwimbu dukoresheje ubuhinga tuba turiko turakura hanze y'Uburundi, buriko bufasha ibindi bihugu ariko Burundi ugasanga ntiburashobora kuhashika. Rero tugarutse ku byo kuvuga ati ibiterwa ibyo dufise ahubwo mu Burundi kugera aho tubigejeje, rero dushaka kujyana mu bindi bihugu tukavyigisha, kuko hari ibindi bihugu usanga naho hari ibihugu by'amahanga biteye imbere, usanga n'ibindi bihugu bitaratera imbere mu byo mu Burundi dukora byoshobora gufasha ibyo bindi bihugu bikabona yuko no Burundi natwe hari icyo dusumbya abandi cyangwa twokwigisha abandi muri iyo mvo. Murakoze cyane. Mu Burundi tumaze igihe kirekire abenshi barimisha amasuka y'iminwe, ni ukuvuga ngo amasuka arimishwa imikogote ntagwiriye cyane. Mweho murafise umugambi wo kuzana amasuka arimishwa n'imikogote kugira ngo uburimyi bworohe kandi bukorwe ku murindi uri hejuru? Kuzana ayo masuka muriko muravuga no kutayazana, ibyo bivana n'abariko barateguye integuro, kuko navuze yuko uburimyi ni business. Ni business ushobora kwitwa plan d'affaires. Plan d'affaires no kuvuga ni indinganizo y'urutonde werekana ibyo ugiye gukora, nuko ugiye kubikora, n'inyungu uzobironkako, nuko niyo nyungu uzoyishikako. Niyo bitwa plan d'affaires. Iyo plan d'affaires y'ibifise niyiguha kumenya nibiko ukeneye. Si ukuvuga ngo abantu bazana isuka cyangwa ngo ntibazane isuka ya kijambere mu mashini n'ibindi, mu gihe hamaze kuboneka indinganizo zijanye n'iyo plan d'affaires, niho uraba nakahe karusho ko kuyizana, nakahe katari akarusho ko kuyizana. Niyumvira rero ko kuzana imashini cyangwa kuzana ibyo bindi bikoresho mu Burundi ubu bisanzwe bihari, hari n'ibyicaye mu gihe abantu bafise abakorera bashobora kuronka uko bariko barakora. Uno munsi Burundi sinovuga ko ubura imashini izimba amabarabara zirahari, zimba amabarabara zashobora gukora ivyo bikorwa, ni zigiye bavuga ekipima uza gushirako ukambikako hamaze kabandanya ibikorwa. Mu ntara ya Ruyigi zirahari, mu ntara ya Makamba amashini arimo ariyo, Bujumbura imashini zirima ziriyo, muri Kongo sikure imashini zirima ziriyo. No kuvuga mu gihe hamaze kuba iyo programa mwayishizeho bikaba biri muri plan d'affaires, nta kibazo mudashika ko kundinganizo mwamaze gushira kuri plan d'affaires muri ko murakorerako. Yego, mwaratweretse ibikoresho bikoreshwa byo gupima ubutaka kugira ngo hamenyekane gishobora guterwa muri ubwo butaka. Bijya bikoresho muriteguye kubisangiza abandi barimye kugira ngo nabo bibashikire, ari abakora giti cyabo cyangwa abakora mu yandi mashirahamwe? Bijya n'ivyuma by'abahinga. Abarimyi rero uri kuravuga, sinzi kuvuga bari abo mitumba bagiye bazasuka baginyene azinduka kurima setagata akarya hama kumugwa gataha batimbuye kuri micu, sinzi ko kuravuga vuga kugira ngo uwuzi wese ko arya biciye ku isuka atunge kijya gikoresho.
oya kiriya ntigitungwa n'umuntu muri ubwo buryo kuko ni laboratoire ni isuzumiro. Iryo suzumiro rero rifata uburyo bwinshi cyane kugira ngo rishyirweho, ahubwo twebwe dufasha abenegihugu. Ayo maserivisi arahari, umwenegihugu yifuza kuzosuzumisha ubutaka bwiwe kugira amenye ati ubutaka bwanje bufise iki, ivyunyunyu biriyo ni ibihe, kugira ngo ivyo vyunyunyu biriyo bimufashe kumenya ko nazosubira gutabira. Ibyo bindi biriko biraza bishobora gufasha gusuzuma ivyunyunyu igiterwa gifise co nyene, kuko muri laboratoire dukenera intuzeye ibintu bibiri, dukenera ivyuma bipima ivyunyunyu vy'ubutaka n'ivyunyunyu bipima ivyunyunyu vy'igiterwa ubwavyo. Ni hamwe rero uriko urarima mu buhinga bwo kurima ushaka kumenya uti mu butaka bwanje ngiye kurima narapimye hari ivyunyunyu biriyo n'ibi, pH iyo ingana gutya. Muri ico gihe ukaciza ko igiterwa naco cawe ugiye gutera aho hantu gisaba iki. Muri ico gihe ucumenya uti ni gute nzocafumbera aho ngiye gitera. Kimaze naho kuba kiri wagiteye kibushobora nyene ugikurikirana ubuzima bwacu, ugashobora gikontora ukamenya uti ko giteye kiri mu kuzimu gisa n'amababi, ubu coba gifise ivyunyunyu bingana gute. Mbere niyo wimbuye tukagipima tukamenya duti igiterwa uzogifungura azogisangamwo ivyunyunyu ibihe n'ibihe ku rugero rungana iki. Hama hagacaba ikibazo, eske nico abantu twe twiteze yuko umuntu azoronkamo, kuko hajya vuga ngo ingaburo nziza ni ukuvuga umuntu ashaka kurya nk'ubugari ugasanga ubwo bugari nk'akarorero kuko uva ko ari ubugari, ugasanga ifu yabwo ntabwo ifise ivyunyunyu nk'ubundi bugari bw'undi umuntu ariko ararya, mugabo mwese mukwibaza ni ubugari, yego n'ubugari. Birya vyunyunyu nivyo bintu dutegerezwa umuntu wese akazaramenya, kuko nivyo biza gufasha mu magara meza, kuko umubiri wacu nawo urakenera ivyunyunyu bitandukanye. Ivyo vyunyunyu nayo tubironka biciye muri biye ifungurwa, n'ifungurwa twimbuye dutegerezwa kubona yuko bikwijije ivyunyunyu vyategerezwa kugira. Iyo bidakwijije tukamenya uko ni amelioration noneho ziba. Rero ni mu nterano y'igihugu ayo maserivisi yo gufasha bene gihugu arahari, kuko muri aba Burundi turafise igisata kijejwe kwigisha inyigisho z'abarimyi n'aborozi hamwe no kugarukanira akanovera isi yacu kirongowe n'umwigisha wa kaminuza. Aho rero hakaba harimwo uburyo bw'amaserivisi canke bwo gufasha bene igihugu bavyifuza, barabisaba hama bakababwira uko mwene bashobora kubagendera. Nk'ubu turamaze kuronka ubutumwa bwavuye mu ikomine imwe yo mu ntara ya Muramvya, umwagronome yamaze gusaba yuko kominare yamaze gusaba ko twoza kumufasha tukaza kumufashiriza abenegihugu ajejwe kubamenyesha ubutaka bwabo ico bufise, kugira ngo nawe bimufashe kwenoza arabaha impanuro zijanye n'ukungene iyo babwira uko bari butabire hisunze mwene ivyo. Mwirumva ko ari imfashanyo idasanzwe ku gihugu c'u Burundi ku benegihugu kandi kuri wese. Mu bihugu bibanyi hakiriho ubutaka bwagutse kandi butarimwa nka Kongo, muriteguye naho kuzoshikayo kurimirayo mu gihe muza mumaze kurima hatandukanye mu Burundi? Muri ico gihe tuba turavuga yuko Burundi bwacu atari igihugu bikwiye. Rega igihugu c'u Burundi ni kinini cyane, ni kinini gose mbere. Ugiye kuraba uko abantu baciyumvira siko biri. Jewe mbere n'amakenga kubijanye na dimension bavuga ko bufise, ko womenga hari hakwiye kuba abahinga baza kuverifya yuko iryo dimension yo bariyo. Nk'uko novuga nti na Afrika nyene, continent yose ya Afrika, abanyafrika rero bakwiye kwiyumvira bakaza kuverifya bakaraza iyo dimension bahereza Afrika nka continent ko arizo. Ivyo rero bimaze kuba verifye, umuntu yogaruka akavuga uko muriyumvira ngo ni gitoyi. Ugiye kuraba nk'uri kuratembera ahantu hatarimye mu gihugu c'u Burundi hari ivyatsi gusa, ni hanini cyane. Ikigira kabiri, ukungene bariko barubaka mu Burundi bubaka mu buryo gusesagura, kuko ntiyarashika kwiyumvira ati none twokubaka gute twekonomije aho kurima maze tukubaka aho tubona ko hadakenewe ko bakorerwa ibindi bikorwa. Ivyo ntibirahashika. Nk'ubu urabona n'inzu zo zigerekeranye nta biriho, urasanga inzu zitonze umurongo ugasanga ni inzu imwe mugabo uwo zigerekeranya
wosanga hacasigara amahegitari runaka ata kintu na kimwe kirimo ko cakorerwa ibindi bikorwa. Urumva rero ko mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi hari ibintu bigikenewe ko dukoreraho, tufashanya, duterera igihugu cyacu, duterana leta kugira ngo noneho tumenye ko tukibungabunga no ko tubikoreramwo. Nta mugambi n'umwe umuntu yovuga ngo arabuze gukorera mu Burundi ngo ni hatoyi. Jewe iyo mbona nta office kwiyumvira ngo tuze gukorera mu bindi bihugu sindabibona, ariko kunguruza kugira ngo akanyoni katagurutse atariyo bweze naho nyene byiza, ariko Burundi uracyafise ahantu hanini cyane ho kurima. Sinibaza ko mu myaka ya vuba umuntu yogaruka kuvuga ngo harabuze umuntu arima muri iki, sindabibona. Murakoze cyane. Muriko murakorera mu gisata c'uburimyi ahava indya zidutunze. Muri uko kurima rero, haba uko mubikora kose, hariho inyungu canke muzokwibuka imfuvyi n'abapfakazi canke mwimbuye muzoherengeteza kabisa mu ndimo? Igikorwa mwene ico kiravana, kuko iyo bariko bavuga ngo uburimyi n'ubworozi, mu shirahamwe abo Burundi ni ishirahamwe rigizwe n'abanyamitahe. Abantu abanywanyi ni abanyamitahe. N'ubu tugatera kamo wari wese yipfuza kuza mutahe aza no mutahe. Uyu mutahe rero uriho ni kugira ngo abo Burundi uyu mutahe iwumukurize canke imuzane novuga nti umusaruro, kuko nko mu bihugu bitandukanye urabona abantu bashaka kuba bafise ibikorwa bitandukanye bakaguma bakora bya bindi bakora, udufaranga barose tuma akavuga bati reka tudushire mu bintu by'imitahe byo bitwa investment, bagashirayo kugira ngo aho bashitse udufaranga twe turiyungunganya ba bandi bakomeza bikorera bya bikorwa bindi. Ugasanga noneho akarusho karaje kaje gusaidia kavuye muri iyo mafaranga kaje gusaidia ivyo bindi bikorwa bariko barakora. Rero ba Burundi ni muri iyo mvu ihari. Nk'ubu urabona mu Burundi uzokumva umwarimu, umuganga akaba muri leta ngo n'abarimyi, ugasanga nk'akarorero twotanga ari nk'umwarimu. Abarimu bafise akazi gakomeye, gutegura leso y'umunsi ni ikintu ukora utashe kugira ngo prepare ejo bukeye, kandi ugasanga kuryama neza kugira ubyuke uza kwigisha. Ubasanga aratashe ubwo nyene acaza kurima, wamaye gutegura ya leso ntayiriho, na wamaye kuruhuka ntawe uriho, ejo mitazozinduka aza kwigisha. Ucyo usanga ari mwimbu ntubereye mu uri kurava mu mashuri, kandi byongeye navyo bikorwa ariko arakora bindi yagiye kurima ntibiri kwera kugwa ku rugero kubera nta mwanya ukwijije wo kubikurikirana. Naho tugira inama abo bose yuko bazaniye mitaye muri ababu yishinze gukora ivyo bikorwa, hama bandi bakomeza ibikorwa byabo, hama karusho kaziva muri ababu kaze kunganira urusho bariko bakora mu bikorwa bariko barakora, haba mu buzi canke no mu bindi. Naho rero urumva yuko ico kica cerekana yuko kuvuga ngo gufasha imfuvyi n'abapfakazi, imfuvyi n'abapfakazi bifashwa na muntu, kuko wewe urose pare yiwawe utegerezwa kubera uti bijya gute. Rero abo Burundi biragoye yuko cifata uburyo bw'abantu bize kubugabanganya mu bindi, ahubwo bajya abantu nibo basabwa yuko bagira umutima runtu, umutima ugufashanya kugira ngo bashobore gufasha. Muri ico gihe rero barashobora gushiraho n'igisata, ugasanga abanywanyi abanyamitahe barashize igisati, dushira igisata muri abo Burundi kizoha kizagarukira ku mfuvyi n'abapfakazi. Kumbura hakavuga ati mu nyungu runaka ivuye muri ababu turakeneye 1%, 2% yuko yoja muri ico gisata. Ico gisata rero kiraba ko gifasha mwene abantu bashwe n'ibyago cyangwa muri zo ngorane. Ivyo rero byoba bivuye mu nama ivuye muri bene ibintu nabo bene imitahe. Rero ntibishoboka mu mahera y'abantu umuntu aze kuyadistribute canke ayakore kutuntu bitavuye muri bene ayo mahera. Murakoze cyane. Mwaratweretse ibikoresho bipima ubutaka kugira ngo mumenye igishobora gutegwa muri ubwo butaka. Muriteguye no kurondera ubundi buhinga bwo kugenzura indimo bugezweho ku buryo umurimyi ashobora kumenya neza ibiriko birabandanya mu ndimiro yiwe, uko ibitegwa bimerewe ku gihe kandi mu buryo bugezweho?
Murakoze mu bisanzwe nk'akarorero nk'ikiyaya c'imbo cose hamwe aba Burundi yoba ariyo ikijejwe kukimamwo ivyo uriko uravuga birakunda. Hariho amadrone agezweho akoreshwa mu bijanye n'uburimyi agakontorora ubuzima bw'ibiterwa bugakurikirana ibitungwa kuko haba ari hanini ntushaka kuhagenzura umwanya wose. Ubwo n'ubuhinga bugezweho. Ubwo rero bushobora gukora mu gihe hariho territoire cyane ahantu hanini cyane habonetse turiko dukorera imigambi. Ivyo rero birashoboka n'ubundi buhinga bundi nabwo nyene burashobora kuza bugakoreshwa mu gihe aho kubukorera habonetse. Okay, murakoze cyane. Twizere yuko leta izobaronsa ahantu hagutse aho gukorera kugira ngo mukore mwagukiwe kandi ubwo buhinga bwose mushobore kubushikako. Muvuze ngo leta mu bisanzwe leta twebwe leta ni twebwe nitwe abantu abarundi bose tugize leta hama leta ikacigira abagirante abayihagarariye arizo nzego z'igihugu ziba zagiyeho abene igihugu bazitoye hanyuma zikajaho gukura. Rero iyo tuvuze leta ni muri iyo mvo ahubwo twebwe abanyagihugu tugira contribution yo gufasha iyo leta yo gufasha yo kuzana ibifasha leta. Amatongo muriko muravuga ko leta ishobora kuzana ari amatongo tuvuze amatongo ya leta n'amatongo ataba yegamiye umuntu numwe aba ari igihugu nyene. Mu Burundi ndibaza amatongo menshi ahari ugereranije nko mu bindi bihugu. Kubera iki? Kubera Burundi bwarimo abantu imbere y'uko leta ibaho. Abantu rero bari niyo bari bene yose bitandukanye mu bindi bihugu hashobora kuba amareta abantu aza gukuraho ku burenganzira bw'andi bantu bajanye nk'ivyo bihugu babwiye ubona bigenda gukoloniza ibindi. Iyo bigiye bica bifata y'amatongo yose y'aba bantu bakaca batwara bakaca abantu uburenganzira bajye abantu bose ayo abo baje rero bakaca bagira bati ntigi wacu bikaca babibwira leta kugira ngo rero bace baza barayatwara bakoresheje yuko bayahawe na leta kandi ari bo nyene baba yazanye. Rero mu Burundi siko bimeze. Ugiye kuraba amatongo nka yose i Burundi habwose burya buragabuye ku Barundi kuko nta Murundi n'umwe ego bo bariho ariko hanini Abarundi bose ubona ko bafise aho bita iwabo. Siko rero bimeze mu bindi bihugu haba muri ivyo biteye imbere ahantu urasanga ari aha leta gusa leta igategura kuguha itongo hari icyo mwaje kuvugana cy'inyungu uzoha iyo leta canke igana ubaka n'amazu ugasanga wewe ugiye kubikorera ku nyungu runaka iyo leta iriko irakora. Rero ivyo sindabona ko mu Burundi birashikaho kuko niyo agatongo kabonetse urumva yuko leta ivuga iti irahaye amashirahamwe irahaye amakoperative atakindi kintu gisabwa ry'amakoperative gisabwa ry'amashirahamwe nabo bozana muri leta kugira ngo biboneke yuko abo bantu bagiye gukora koko kandi na leta hariho akanyungu iriko iraharonkamo kuko nayo yategeza kuronka inyungu. Mu bindi bihugu suko bikorwa. Ico naco urumva ko ari ikintu gikomeye dushobora guterera mu kwerekeza leta ukungene intunganyo nshasha yo guhereza amatongo abarimyi yotunganywa itandukanye n'ibisanzwe ihari kuko iyisanzwe ihari ugiye kuraba neza usanga hanini leta ariyo ihavunikiye kandi yategerezwa kuronka akarusho kari ryatongo ihaye urya muntu agiye kurikoreramwo agiye kuribyarisha umusaruro. Ego no kuvuga ko rero mu Burundi wacu ntibikenewe ko leta ifata amatongo yose yagiri yayo bisaba ko iciza nuko yo mu minwe y'abene gihugu isanzwe ifise amatongo mu nyungu iyo biri kiraronka mu matongo ifise niyo iza kwerekana ko n'igihe n'ayandi y'abene gihugu ngo yagira ya leta inyungu yo kwiyongera. Niho rero umuntu acabaza kuraba mu yo leta ifise uno munsi hari inyungu iri kwiraboneka yinjira muri leta. Nico reko ndasigura ndavuga nti biragoye kubera leta yitanze amatongo usanga ari havunikira kuko nta nyungu igaragara leta iza kuronka kubera ubwa mbere iyabaha kuri gusa kandi imaze kubaha ntacisaba abantu ati mwebwe ko muhawe itongo muzorikora uko hanyuma muri leta musabwa ibi gushitsa ibi
nk'uko byociye bitera intege cyane bajya bahaba amatongo kubona yuko bategerezwa kuyakuraho umusaruro. Urashaka kubona amatongo y'amakoperative bavuga ngo bayo na leta, ugasanga abantu bigiyeyo nyine kugira ngo baheze umunsi nta bintu bikomeye biri birakorerwamo, kuko bazi yuko barimye batarimye batarose umusaruro ntawe wiruka inyuma ati hari ikintu tubakenerako. Mugabo yoba nk'akarorero nk'umuntu tuve nkuba nko mu nzu wewe utariha ku kwezi kurahera, nta muntu aza kuja ku gitaro cyawe ngo umuhereze amafaranga. Urumva nta ngorane ukora udakora ntabwo uzo gusohora muri inzu. Mugabo uzi yuko uba mu nzu ukwezi guheze uriha, utegerezwe ni kuba iminsi yose uyumvira uti ndonka kiraka ndondeka kuko bishoboka byose kugira ntayarose amahera yikuriye inzu bace basohora ukwezi guheze. Rero muri matongo ya leta nta kintu kiriho gituma gitera umuhati bajya kuyahabwa cyo tuma baca hasi no hejuru ngo bariko bahiga umusaruro udasanzwe, kuko bawuronka hatawuronka ndibaza ko batacoreza kubasaba ati ni muduhi kicari mu sinzi ko bimeze uko, ariko mu twavuganye benshi ntavyo leta mbona ishobora kuyunguka muri matongo iri kwehereza bene igihugu, kuko nta masezerano ariho yerekana ukungene umuntu ahawe itongo aza gukoreramo ico none hagiye kugira kuzanira leta. Ngira ngo biri mu buryo bwo gucukura ubutare n'agataka inzahabu n'ibindi, ariko ku by'uburimyi sinibaza ko aho hantu barahashika. Ibyo nabyo bitarashika ni bituma duterera mu nterero zacu za misi yose mu kwerekeza uko ibintu byaba byiza gusomba. Murakoze cyane. Ijambo rya nyuma rero ku banywanyi bakurikirana ibiganiro byacu hano ku Muntu TV. Ijambo rya nyuma notera kamo ku muntu wese bari kwakora ikiganiro yo bafise itongo arima ariko akabona ati umusaruro ariko araronkamwo ntuza kumera nk'uwishura inguvu aba ariko arakoreramwo, kuko uraharura ukabona uti ibintu ndabishyizemo inguvu zingana gutya, none ivyo ndose nk'inyungu biraje kwishura birangana n'ukuri n'inguvu nakoreshejemo. Abonye ataronka akunguko naza n'iryo tongo muri aba Burundi tuvugane ukungene aronka akarusho nakunguko, kandi yongera ariko yikorera ibindi bikorwa aho karusho zoronka muri aba kaza kongereza ibindi ariko nakora. Nuwoba afise itongo atarima nawe nyene abivuge, hanyuma dushobore kugirane kurikoreramo. N'abandi bifuza kuzana imitahe yabo nabo turabaha ikaze kugira ngo bashe kuyizana, hanyuma ije muri ivyo bikorwa uyu mutahe w'iguma ari gwiwe 100%, hanyuma inyungu iza kuboneka niyo izogaruka ikaba inyungu ironkwa uwari wese aba yashyize umutahe aho hantu. Ego murakoze cyane. Turumva mudufitiye ibikorwa byinshi biri imbere n'imigambi myinshi. Abakeneye kwitura ishyirahamwe Ababa Burundi babasanga he? Abakeneye kwitura ishyirahamwe Ababa Burundi rirafise ibiro Ibijumbura, ariko ivyo biro bigiye guhinduka guhera itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri muri umwaka wa 2025 niho tuzokwinjira ibiro bishasha biri muri zone Rohero mu Bwiza kuri ya 6 kuri 6 ari naho bizokwinjirwa itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri. Aho rero urumva yuko uwari wese ashaka kwashika, ariko muri igihe naho bashaka dusanga kuri Saint-Michel hajya kuri Avenue de la Mission niho ibiro bisanzwe biri ubu.